hari iyi misi iheze hariho heka yo kugenda muri Serbia. Hari imiryango yagurishije amaparasere yayo iragurisha inzu n'umudahara n'ikimamiyo baragurisha. Yani sio tamu. Yani naomba yani Mwenyezi Mungu kama hivi akileta avyo anasema eti wa maskini wote wapande kwa yeye avyo. Yani mimi nitakuwa wa kwanza. Utakuwa wa kwanza. Yeah. Sinzi ko urubibona urona inyoni usanga zifise amafamiye zirashobora kubona ko ahantu ziri nimureke gutwenga we nivyo zirashobora kubona ko ahantu ziri atakigenda zigahitamo kuguruka zozo ko ziguruka no kuraba hasi gusa ahantu hoba hari bitoro kwa sababu naona miaka niko nayo nawaza nini maisha yangu ya kesho yani future yani eti sasa ukiniambia ndio utafuta maisha takosa kwendaje. Yes my brothers murameze neza ijwi yuko muri ko muraryumva ni rya DJ Nkengurutse ndagarutse ku yindi ncuro kuri microphone za Samy-well TV turazi neza yuko amasalamu ariko arabashikira neza n'amajwi ko muravyakira 5/5 uvyitaka imbiki imbere nawe cyo tumubwira tuti tora box tuva imbere hanyuma rero bakunzi wa Samy-well TV tugiye gusangira ikiyago ndazi neza yuko hariho abashobora kuba bari bwo bwa mbere bari ko baradukwirikirana kwanza mu muce mubanza mu nyarukire kuri channel za Samy-well TV muce mu bonyeza ni subscribe sabone kugira ngo dukomeze twakira ibiganiro vyacu uko bimeze rero bakunzi wa Samy-well TV turabahaye ikaze cyane kugira ngo dushobore gusangira iki kiyago naba batumire twashoboye gutumira reka tubasabe bidondore tugire ko nk'abagibi bisahira reka mpere mu buryo bwanje my brother uko bien safi sana bro unasemaje safi kabisa niko sawa mimi naona ni fresh swaga nini mwenyewe unaona tu maisha tunajifukiza tu maisha lakini jitahidi kupandisha sauti bro tunabisha tu kikucha tutala tu kucha tu acha tunaficha kucha mimi naona unaficha kucha ni hatari kuna dada mwingine hapa acha nimsalimie kidogo bro ni sister uko bien tumeshazoea mambo ya bro ni sister uko bien niko bien safi kabisa jina lako jina langu ni Zainab Fafa la lingine kajitahidi kupandisha sauti kidogo ili watu ambao wako wanataka yani lingine ni Zerde boss naishiwa my brothers niingiliwa hapa sasa sasa hivi ni vitu gani ni jina la kazi nini yani Zerde boss labda wanaona sura yangu ni ya wa Zari boss sasa ni Zari yani mke yake na Diamond labda labda kwa sababu sijui yenye Mwenyezi Mungu amepanga au ni pacha yake ni jina tu ona usichezi Diamond ache hapana si Mwenyezi Mungu amepanga Diamond akija nampokea kwa sababu mimi ni mwanamke utampokea ule hawezi kumkataa hawezi kumkataa wewe unajua maisha ya kisasa yani maisha ni pesa ni pesa tu hawezi kumkataa yani tunaelekea kwa kijana mwingine mumezeneza mimi alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu muislamu mimi ni Muislamu kama kawaida yani ningesema asalamu alaykum wa alaykum salam bashaka kugira abakunzi bacu bakora dukwikira nari yakazina kawe mbo jewe abavyeyi banje banyise Uwimana Berie hama ndaba umwisilamu nitwa Ahmad haba nsanzwe ni ifisi zina ry'agahigo aho nsanzwe nitwa Ryan King ama murakoze nabitavye kukamo kanyu sawa murakoze na cyane namwe kwa mwasho kutwitaba reka twerekeze hirya gatoyi murasha kwidondora mukabwira akazina kawe dukora dukurikirana ego jewe ndabakengukiye kwanza kubona mwantumiye akazina kanje jewe nitwa Kwizera Valence papa junior misi yose bakantazira akazina ka papa wanje dengwa baba yako ndio iko na nani na IK ya yani babangu alikuwa ni star usimone hivi lakini ustar wake sasa alikuwa na ustar wake kudengwa sasa ndo jina nimechukua maarufu dengwa yani jina la baba lakini ungesema yani dengwa number 2 kwa sababu number 1
Ameshaondoka. Mzee wangu hata wakati alikuwepo hapa duniani alikuwa bado hajatangulia kwenye haki za wengine kama wanavyotangulia huko mbele. Mzee wangu tu tulikuwa tunaambatana sana na tulikuwa tunaelewana sana. Naweza nikasema kwamba njia ya baba na hiyo na mimi ndio hiyo na kanyaga. Acha. Dengwa. Hakuna dengwa wa kwanza, dengwa wa pili. Dengwa wa kwanza. Ila kale katoto kangu junior. Yaani wameshaelewana wa pili sasa. Acha. Hebu tuendelee sasa na kipindi chetu. Yaani tubadilishe katika Kirundi kwa sababu najua kwamba kuna watu ambao wako wanatufuata kule wanatambua Kirundi. Yaani tutajitahidi ili tuangalie kwa na cameraman hajui Kiswahili. Tunaweza tukachanganya lugha. Na cameraman hajui Kiswahili. Ni Burundi. Tunaweza tukamchanganya. Yule namuogopa bro. Yule namuogopa kwa Kiswahili. Ana matumishi, ana matamshi ya Kiswahili, yani anatamka Kiswahili sanifu. Umeshaona? Reka rero tugaruke gato mu Kirundi cyacu hanyuma tubandanye ikiyago cyacu. So ikiganiro niki haraheze imisi hari ibintu tubonye amamuvuma abajene abubatse abapapa abamama amabuskirade baragenda Serbia baragenda Europe baragenda hehe cyane muvuma ya Serbia ahani tuje Oman Arabia Serbia cyane haraba Ayo era trending cyane. Ira trendinga vyataje. Abajene ati twe turagiye abandi bavuga ati muri ko bagira ibibazo yamara ifo ko muba makini kwera murashaka kumererwa nabi murashaka gupfa canke ibi nabandi ati kiwe. Ndabona nakiri abashitsi. Muri mwebwe umuntu hari wosho kuba yaragize ico cyiyumviro cyuko yukumbira ati bana jewe aca ni sepe. Ariko biranse. Bibasha mpereye. Yes, twari gitsivyo. Mpere kwa Brown. Brown. Cyo cyumve cyakujemo. Apana mushanjemo nkivyo mbarusi. Jewe kuva ntango umwaka w'indukunda amezi. Ubu nicaye imyaka ine ndi mu. Cyageze kunyarutsa Brown ico gihe arayize imyaka hafi nk'umunani 10. Je niyumvira kuja hanze. Numva nk'ito vyabaye numva ko vyaje bisanga mu byo ndanye ifisi. Uvyumvira. Yani arakina ujawahi na ni hujapima yani uangalie kama inawezekana. Imekosa tu kipesa tukoshie kimeko. Yani ukipata tu na leo sasa hapa. Ukipata tu na nikisikia tu. Natoka studio unaenda. Ina gari tuje nipake naenda. Sasa unaenda unaelekea wapi? Tawajia kwa nyumbani mimi nimesafiri. Msinitafutishe mimi nimesafiri. Ntabwo none utaenda utaelekea wapi? Utaenda kwa nani atakupokea Acha nikwambie kitu. Unajua maisha. Maisha kuna maisha mazuri, kuna maisha mabaya. Mimi sasa hivi sio maisha mazuri. Ni mabaya. Kwa sababu naona miaka niko nayo. Nawaza nini? Maisha yangu ya kesho. Yani future yani. Eti. Sasa ukiniambia ndio utafuta maisha utakosa kwendaje? Reka tucha tukigaruka kwa gatoyo dada. Vipi? We haujawazia hayo yani? Nawaza tu sana. Unawaza tu sana. Sasa nyinyi nyote mna hamu. Yani sio taamu. Yani naomba yani Mwenyezi Mungu kama hivi akileta avyo anasema eti wa maskini wote wapande kwa yeye avyo. Yani mimi nitakuwa wa kwanza. Utakuwa wa kwanza. Yeah. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu. Maisha unaweza kukaa hapa Jana wanaumia sana. Unakaa nyumbani kabisa. Unakosa taa 100. Kazi hakuna. Sasa mbona wanga una melemete? Hamna, sio hivyo. Hapa tu nimevaa kwa sababu anakuambia ficha kucha. Sio kila mtu. Yani umeficha kucha. Yeah, sio wasikucheke tu yani. Yes. Kumbu naumia. Yeah, naumia kwa sababu ni fishi urashobora kwicara muhira ukaburani icyayi sanfra ya kuuza sukari. Ukicara ukazubona umwana araje kugusaba ati mama mpaye amahera bantunye kwishure 5 uyakura. Ariko nkubu noronka amahera vraiment. No shobora kugenda kuko ni kibazo kihari. Mwese none. We nangira ujya we turaje kuronka idiri contraire. Mbo jewe ku ruhande rw'iwanje kuri ico kibazo bijya bintu vyariko biratrendinga. Bajya bariko bagenda hanze.
je ku ruhande rw'iwanje nuko gusa nawe wari kugenda niko gusa baciye mu nzira umenga yari ivunagurana iyo ndonka ubuhamagara ati ngo ndakwereka ahantu duca tugende naje no musi numa muri ko nabari gucugenda none ndabuze numwe wena mu byukuri je raje kuranyitegereza urabona ko ditereye mu myaka monsieur dengwa muvuga uti jewe na sepa tu ifoko na jewe iyo nzira ntiyongwa nabi ariko reka mparure batoye banje kugira ngo dushobore gushiraho agakontre gatonya dushobore none mu majambo make tuti gihugu tugite uburundi bwacu tubute tubuhe bande mugiye mwese abajene bose baragiye baransize none sizingiye handi umutama ndi umwe nabaze wigiye uburundi sinzoshobora kuburaye rega nani bo bugwabona ngaha tubaye umwe urafise hatuye n'uyu mwese mu arafise umuryango wiwe rero urashobora kuba uba ibururi ukaca wumva akazi mu cankuzo ushobora kumara nk'amezi nk'atatu udatamuhira mbo ako kazi ugiye kugakora ntabwo bisigura yuko ubutaye umuryango kuko ubugiye kurondera ha mukagaruka office ice uje uzanye rero nabo bagiye mbo bafise ivyo bari bumvise bagiye kugira ngo baronke ikiruta ico bari ko bararonka aho bari basanzwe babaye hama nibagira ico baronse bazogaruka bongere begera imiryango yabo biyubake mbo barashobora ko bagiye kurondera amakapitali nivyo urumva kugenda hanze ntawe ni vyiza akanyoni kataguritse nikabura yubweze nikamenye yubweze none kuki mutagira impungenge yo kubaza iti jewe ndagiye ntari uwacu ngirayo ntaki sishobora kugira ingorane ko budashaka kwiyumvira ico naco nje niganimba n'umusi n'umwe uvuga kubera ko nagomana kugiza ukuri no musi ugasoga mu studio izo ngwani we wumva wozigira ni wanyu you know rero menya neza ko je ndi umuhungu mini mwanaume nikingia Pauline sinzi byo sangayo ariko ndagirane ndapambana kugira iki byo muri rya shamba none nkuwe akabaro gatoye ugati wewe ja muri ya shamba kanaka uko jeshi bisaba iki bisaba umutima ega ugira umutima rugaho kurinda dusawugira iki tugira imitima nk'intare none hamwe ego ivyo ndavyumva kwisuka kuri songoye nawe ntacyo bikubariye umupango tuwa Mungu ari upfu umuntu yikwegera amaso ikintu cyose umupango w'Imana uvuze ngo kwisuka kwisongoye ubushatse kwerekana kumenga abo bantu bagiye oya mbo nshatse kuvuga mu buryo bwo kuvuga ati nje ndagiye simboni yonja niyomva uragiye nyine upfuye kugenda uko birashobora kuba kugira ngo uhindure localisation ahantu uba warusanzwe uri ubona umenga hari ibintu utari kurafata neza urashobora kuvuga ati reka ngende aha naho sinzi ko rubibona urona inyoni usanga zifise amafamiye zirashobora kubona ko ahantu ziri nimureke gutwenga zirashobora kubona ko ahantu ziri atakigenda zigahitamo kuguruka zozo ko ziguruka no kuraba hasi gusa ahantu hoba hari ibitoto yari mwe muvuga muti jewe tubura nitike gusa ikindi naco hoho mwomenya namwe mukamenya sivyo nta sida hamba naho wogenda muri Amerika urahambwa uragwaye kuko naho buri ngaha mu Burundi ujya musi wawushitse urahambwa na hariya uzohambwa uvuga uti jewe nzogwaho mbonye kuko numusi Imana izoba yakwandikiye so abantu bazoba yani ni nauri tu inakosekana ikionekana tu unasepa yani sio yani hivi wanaambia hivi zai wende mcount tumetuma pesa wewe itabidi kesho usafiri yani na nyumbani naweza kuambia kwamba nimesafiri nishafika kwenye naenda kwa sababu naona kwa sababu naona ule muda wa kuongea nitachelewa utakuwa unapoteza tu muda bure yani na nguo sibebi kwa sababu mimi nitarudia huku ni kwetu nguo zangu nitawaambia mniwekee nguo zangu kila kitu mniwekee mimi nitarudi hapana wale watu wanaanza kuposti mapicha yani wakati wanafika ku airport anaanza kuposti mapicha siwezi kwa sababu utaposti
utaposti wakati unafika. Wakati nafika ndo nitaposti kwa sababu nitakuwa ninasema mimi nimefika kwenye nilikuwa nataka kabisa. Na siendi kucheza, naenda kutafuta maisha. Nitafutie wadogo zangu, watoto wangu, familia yangu. Yani mtu anajitafutiaga destiny. Lakini nyinyi ma sisters mko na opportunity kubwa sana kuzidia wa kaka zenu yani hao wanaume. Yani mnapata ma opportunity ya kwenda za Oman tushike kwa mfano au Arabia na nafasi zingine. Meshaona kutumika kazi, kutafuta maisha, mnazisaka nani hela sijui nini vitu gani. Wewe hujawahi? Mimi kwa kweli nyie na wengine yani hiyo akili ya kusema eti nende wa Arabuni mimi sina mkicho. Kwa sababu mimi nikisema ati naenda kule hapana, haijawahi hata kuingia kichwani. Kwa sababu mimi maisha yangu nataka mimi nisafiri kabisa. Kwa sababu kule nasikia yani maisha yani maisha lakini ukiingia kule Ulaya watu walioko wananunua maimai hapa na wanajenga sasa erega mimi wanaendeleza mafamilia zao vizuri. Sasa unasema kwamba kuna maisha pale vipi? Maisha yako kuna maisha lakini hapana. Kuna malalamiko au sijui naweza nikasemaje. Mimi nilikuwa naongelea kuna mambo yanayopitia kwenye mtandao sawa sawa nta kuronderera hatari bibazo nkuko umuntu yabivuze hariya. Lakini tusiseme kwamba kusafiri ni kosa. Sijasema kwamba kusafiri ni kosa au kusafiri kwamba sio kosa. Cha muhimu inatokana muhimu tutumie akili. Tumia akili. Hivi nikitoka hapa hichi nachoenda kutafuta pale hapa sina. Nikitoka hapa haya mabadiliko naenda kutafuta kule. Nikifika kuna mabadiliko yakikataa. Tunajua kwamba kuna watu wametoka hapa Burundi wakaenda wakasafiri huko wakafika nchi za huko mbali na maisha yao ni kulala barabarani. Ni hatari. Wanatafuta nahuri wanarudi kwao. Nikuvuga bagacha bahunga bagasubira. Sometime nayo wanafika hapa kwetu tunaona hawana kitu. Sasa kwa hiyo nilikuwa nataka niongele point hii. Sisi vijana tunatamani sana kutoka nchini tuende kutafuta maisha huko. Lakini sio kutamani tu tunataka. Inatokana na nini na tengo yani. Ni kintu kijanye no mu bijanye no kwirukana ubuzima. Ariko hari impanuro abategetsi bacu bakunda guduha. Utunzi ufise amahera ariko Valence. Ariko hari impanuro abategetsi bacu bakunda guduha. Ufise amafaranga ni ugenda gukora iki? Baragenda baze ko ari kugenda kuko ndazi neza muravyibuka namo murabiza abajournaliste ndazi ko mukurikirana cyane. Hari iyi misi iheze hariho heka yo kugenda muri Serbia. Hari imiryango yagurishije amaparasere yayo iragurisha inzu n'umudahara n'ikimamiyo baragurisha. Ashitse muri Tanzania cyangwa ashika hehe bikaca byangaca garuka kurashikira. Ndafise umuntu je twara dukorana. Nagitia kamba. Ndafise umuntu twara dukorana. Byarashitse ibintu by'akazi byose arabihagarika hamara higinoti arayegeranya bien. Twagiye kumva ati jama yako yagiye Serbia. Kumbe yagiye ariko makuru nazo bose yarashitse hariya bacha barafata abasubiza inyuma Tanzania icaciye kiba chakindi cyo cy'umuntu byihuta ni umutima acarapfa. Naona mimi hakuna hela kama mimi sina kazi sina nini, hakuna kazi ni kukakaa nyumbani tu ni kulala ni kula kama unapata wewe maharage. Sasa mimi kiufupi ndugu yangu hakuna hela, pasipoti zimepanda bei, yani kiufupi naenda nyumbani kulala. Wazo la kusafiri sina mkicho kwa sababu niko maskini. Pasipoti hazijapanda. Yani kwa kumalizia kipindi hiki yani tutafute na ini uwezo hela ili tupate tiketi au nauli ya kusafiri. Tukisafiri tutaacha Burundi wazi. Tunaelewana ya. Ukunda vibona. Tutaacha Burundi wazi aje tena. Urabona umuntu sukuvuga ngo tutigihugu. Oya. Ngabo kurondeza. Siku zote kwenye shule wapi mnaimba Burundi bwacu Burundi mutayachia nini jamaa? Ariko kandi twibuka iyo twavuye. Oya muzogaruka. None. Tuzogaruka turabibasogokuru. Ni igihugu cy'abazogokuru. So je baza yuko twogira tworagiza ikiganiro kubera ko ndabona yuko mwese mufise inyota muvuga muti tukene kuronda maisha kugira ngo twubake kazoza kacu ejo canke ijya ejo tuze dukwita maroturu tuza twubaka tugura ama parcelle tuduza ibintu natwe ico nawo canka mugabo nibaza yuko dukoreshe ihakiri ni tugende twisukayo
twisukaho tutateguwe tumanze by'abana mu Burundi tubanze abana barahari yani tuanze dutate siko none dutate ati mbega ndafikia na kwa nani atanipokea bizogenda gute no turagiuriza Brown uvuga jewe kiwa kiwe iyi nzira yabonetse jewe si ukubesha sivuga ngo twicenga canke jewe ubuzima bw'iwanje je mbayeho nk'umusirikare atinya ipori je mbayeho nk'umusirikare nta kuvuga ngo ngira ngo natinye naka nongo nakanyakirano kuko naka ngo wize mwana w'umuntu aragizene aravumwe nagasha kwa ati ingo agaca nkwiye none cyo niyahura ndapambana rero ego reka tubashimire cyane batumire bahire kubona mwashoboye kwitaba iki kiganiro heba ivyo mwarimo kugira ngo muze kugira ngo dushobore gusangira iki kiyago kumbure ndize neza yuko hari beshi cyashoboye kugira akamaro je kumva yuko kuvyo bakwibaza canke ibindi basho kuba bakuye iyindi nyigisho reka rero tubashimiye cyane kumbure ejo canke ijya ejo ndibaza yuko ngira ngo nitwashaka kwatuma ko muzotwitaba turabashimiye cyane dada Ego. Kumbure ejo ngira muzotwitaba yana utapitaka usiku tu kituita tunakuja tunashukuru sana nawe turabashimiye gose murakoze cyane turabashimiye cyane Papa Junior Valence kubona mwashoye guheba ibyo mwarimo dengwa number 2 ndabakengurukiye cyane gose Samy-well TV n'abamanyi bose bakurikirana iyi televiziyo yanyu imeze neza cyane kandi guhera merci beaucoup mwakoze cyane kwa mwadukurikiranye namwe mwese mwatayengesheje nije kudukurikirana kuri channel yacu ya Samy-well TV nimwibagiye kugira subscribe uwoba yashimishijwe n'iki kiganiro aca banza gisangize n'abandi bose mwakoze cyane turabakunda cyane na hawubuta bye bye